tutoya twabaye fonike nayo ikirya reka tuyajane mu commune direct 500 millions par commune yo fonike yarabize ubwa mbere aratamvye bayihaye abavuze bati yarugike mu commune ba musitanteri nabo baca baravina bahereye barya bonyene natwe turashikiriwe hewe barayahekenye muga genda muraba ama projet yose yacikiye hagati. Urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyane kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyane guzimbwe tumbera ni Band Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi nyaruka kuboneka uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafise stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabe gukurikiranira maze ukagenda utekaniwe ni Band Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 23 the best tribe ever ni washika uzombwira. Ubwo bujuju buri mu mitwe yacu nibwo butuma turya ibiturire kuko nitubona aho twokura ubuzima tutabukuye mu mufuko w'abantu. Ico ni cyambere je duca ubwenge rero ico nitwa dushaka kwandika igiturire tubaze duca ubwenge umwe wese amenye ko ategerezwa kwibeshaho naho mubigwanya mutabigwanya abantu banka ku mukozi wa leta ashobora gukora ikindi kintu akote ajya amasaha 8 yakore muri leta mugandi 8 exploit arivo ngurumva ngo acaho umusuma nabibonye navyo nyene gituma bacaho umusuma nabibonye erega no gukora birama mu transparency je mwarumvise ndiko ndidodomba jewe narimye biraya nimbura ico gihe nari nimbuye itoni amajana 280 hanyuma nije ibiranzo bishora he umukozi acambwira turazi uzi namakuru mu Rumonge niho isokiri ene kandi nivyo nti mu Rumonge ntibarimo ibiraya nibagira ko gukura ibiraya igitego bijara mu Rumonge itike nageze cyo bita economy bet mugabo nakwicigwa naho nyene kubera iki urabona twatugozi ngo hard taxe communale umuntu wo mu producteur atanga taxe gute jewe banyatse taxe nategeza gutanga ikori kuko ni impôt sur le revenu mugatwebwe rugaca dukofonda taxe na impôt ndazi nabo muri finance hari abatazi carico taxe batazi na impôt carico jewe banyatse taxe normalement bari kunyaka impôt kubera tuzi pourcentage ya impôt jewe ndavye ngasanga ndayishimiye Evariste yatanze impôt imiliyoni 5 kubera nzi pourcentage ncamenya production yagize ndashobora jewe kwanaliza nkabona itunga ndayishimiye Evariste afise nifatiye kuri impôt gusa ndane sivye Jesse nizi ibiharuro sinizi economy sinizi ministre sivyo none pourcentage ntizwi none jewe narishe umuriyoni ni dufate ko ari 18% umuriyoni gare 18% none wumva nanje na produire combien taxe erekana pouvoir d'achat c'est l'acheteur qui paie la taxe mukazibona umudandaza arayigumije ari umuntu yarajejwe kwakira tax akayijana mu kigega ca leta kuko niyo umuguzi muze murabuza wumva umudandaza ariko ari doga urumva ngo tax ni gwiwe hidoga umudandaza aho kwidoga umuguzi kubera iki mwebwe mwagiye kwiyicarira gusa iyo muba mubosa ntimuba muri ibiturire hajya tuba tubona tuti empo ingana gute yatanzwe muri Burundi tugaca tumenya production yabaye mu gihugu itunga ryaduze ringana iki hanyuma tugaca tumenya tuti mbe abene gihugu barafise amahera turabe tax tubonye tax duca tumenya ko abaguzi bariho abantu barafise ihera none tuzoyimenya gute indongozi hamwe avyumvise akarukabe tuzane ya conscience bwa buntu tuzoba tuburose kandi mu bisanzwe rijya zina ubuntu abantu bararitwivye burya ryari ry'abarundi
kuko abaruze wumvirize ngo ngirira ubuntu, ngo yamugiriye ubuntu. N'umuntu w'impuhwe, umuntu afise ibigumbagumba. Hariho umuntu atagira ibigumbagumba so umuntu atabona ko umuntu agowe akwiye kumuserva. Ntubura umuntu mu bisanzwe uri umuntu yo mupfaso ko mbona wahagaze ngaho umwanya muremure nibiki. Yego je urumva narindindiriye umudeje wo ngaha none ntaraza. Deje sindamusize muri restaurant ahantu ariko ari inywera icayi n'imirete myinshi nishi. Ugaca uvuga uti mbega nta nimero yiwe mfise. Deje erega hariho abantu bakurindiriye ngaha bwabone naho wicaye ngaho. Aho ni mu masaha y'akazi saa yinega. Ufise ubuntu n'umuntu afise des sentiments envers l'autre. Namande babwira umuntu harimwe ibintu bibiri. Harimo umuntu adapfa n'umuntu kibumbano. Iyo bavuze ko umuntu yapfuye agenda nta buntu abafise. Ngurya yapfuye agenda nta muntu harimwo. Nico gituma ubuntu mu Burundi niho tuzi gusigura ubuntu icarico. Kuko turafise n'ama expression yavyo ngo yapfuye agenda nta muntu harimwo. N'umuntu atakigira santima nimwe. None rero kugira ugire santima bwa mbere urumva yuko ni waba uri muri service publique ubonye umuntu yo ndakwakire gute ngire gute. Naba munsi amuganga ambwiye yuko atarenza abantu 26 ku munsi kuvura. Ni none hanyene urasiga indembe ngaho ukitahira atego atene ko ariko bimeze. Muganga vrema. Abaganga nibo bapfumbatisha. Ubuntu muzobana n'umuntu ngojya n'umuntu kabisa. Abarundi kuko ntibazi kugira publicité y'ivyabo. Ubuntu byazawe na ntuzeye wa muzungu muri Afrika du Sud inde umwe yari muri Verite Reconciliation Desmond Tutu niwe tawe gupublia ubuntu ariko aravuga muri Afrika du Sud vya apartheid biki yuko kugira ngo ibintu bishoboke ko ari kugarukana ubuntu. Je ndumviriza bica bira developer ngo je suis parce que tu es ngo bariko bara définir umuntu ngo no umuntu n'umuntu afise sentiment ni wafise ubuntu. Murazoraba Imana yatagwe kubumba umuntu. Ndasoma Bibiliya cyane yaratangwe iramubumba ishira ngaho mu gataka iramubumba ishira ngaho. Deuxième phase ikimuhuhiramwo impemu z'ubuzima acaba umuntu muzima. Nuwo muntu rero bujyasa n'Imana. None uciye wibaza uti mbe umuntu no mwirabure bambe Imana isagute ko yavuze ngo tumwishushanyeko. Imana n'umuzungu no mwirabure. Mugabo hariho umuntu kibumbano n'umuntu rero umuntu bwa buntu dusangiye twese ari zijya mpemu z'ubuzima Imana yagushizemo nizo zitumugira santima umenya ikibi n'iciza. Niho umuntu acamenya ikibi n'iciza. Werere iyo wize iyo wabaye umuntu yateye imbere umuntu novuga nti éclairé kuburyo ubuntu bwawe waramaze kubugaburira urabugaburira la science kubera ivyo wabonye experience des autres usoma ibitabo usubira uraba abandi byo bakoze ingene bimeze kumburi kugaburira wa muntu ari muri wewe. Niho rero uca wumva santima ukumva uti je sinotansiga abantu ngaha ukumva yo aba bantu bazembagira kubona uva mu cankuzo kazuriruka ibujumbura ngo uje kurondera ministre nta kuntu no basanga yo mu cankuzo nkabagabaniriza urugendo ko jewe leta yampaye imodoka kuko inyamodoka niyo ujya mwene gihugu niwe yayiguhaye ugaca uyifata ukiruka mu cankuzo no cuvuga ngo banze umpe fredomis yaje gitwanda bivuga nuko ntibirashikirana rimwe ngo mpagarare mu nzira ngo ngira ngo nywa gacupa ngo cyane ngo njya ka brochette ntibirashikira kiretse nyene hajya ndiko ndiwanga wangira nyene mugabo ngo ndi ku gikorwa ngo ndahagaze njyane cyo ituma mfisa ayo masantima umwene gihugu ramusanga hari yari
bavuze bati kuva Bujumbura gushika mu Cankuzo ni kure, dushire kapitali Gitega muri centre kugira habe hagufi. Mugabo gasanga ntituzojayo Igitega ni kure, naho nukugira gushikire vyoroshe wa muntu. Ubwo nibwo buntu nyene tuje hagati na hagati kugira bose tubashikire vyoroshe. Hanyuma ukavuga uti no n'Igitega urazi kugenda muri commune Gisagara gabashaho urazi ingene ari kure. Tugire decentralisation, ngire mu representa muri Buhumuza azoce agera vya bibazo nari kuja kugerayo, hanyuma nzokurikira na raporo. Uvuze decentralisation ngo decentralisation barayikunda ari kugenda gusa gutya, uvuze gwihera rigende mu ntara aba ministre bose baca bapfa. Sindabivuga muri ngaha abashikiragaje, uvuze decentralisation barapfa, ni nkuko banize amahirura yabakuyeko ntigwawe se yabene gihugu. Ndibuka igihe twavuga ngo fonike bayihe 15% kugira ngo abariyo yapuye amakomine, abavyase bambere ni muri finance impossible, ku nguvu biraba. Hanyuma muri fonike tutoya twabaye fonike nayo icirya, reka tuyajane mu commune direct 500 millions par commune. Fonike yararize ubwa mbere aratamvye bayihaye, abavuze bati yarugike mu commune ba musitanteri nabo baca baravyina bahereye barya bonyene, natwe turashikiriwe. Hewe barayahekenye muga, genda muraba ama projet yose yacikiye hagati tubibonye turavuga tuti no, aya mahera kwapfa ubusa bariko barayarya. Aha nitwajana mu iterambere ry'abene gihugu ku mitumba, za 10 millions ku mutumba. Bamusitanteri hoho babivuze mu nama ngo rega y'amahera yacu barayatwaye, yari gwawe se yabene gihugu. Hajya abasitanteri benshi baratovya ry'amakoperative mu mitumba. Hariho musitanteri yari Nyabikere, ikoperative yose yitwaye umuriyoni kugira ndavyemere ntwara umuriyoni, tumwirukako ko ntari mfise ubutegetsi bukwiye, nari secretary general y'umugambwe mugana amenya makuru gaca ndabona arashengeza neza. Ukumva ko musitanteri atumva ingene abantu boja muri development ari musitanteri. Je mvuga makayi ivyo mba niboneye igihe ya politiki ya decentralisation sije natawe kuyerabora. Nagiye inshuro zitatu muri conseil des ministres, abaje ministre baranka barayirojeta. Je ndavuga none ko tuvuga tuti demokrasi ni intwaro y'abene gihugu iharanira abene gihugu nyene, none itunga ryabo niririmwoga, itunga rusange si ry'abene gihugu. Kandi nka muhava muba ko ntariko ndigisha Barya Igiturire na mariverization. Ntimuca mwumva ama strategy mwokora kugira ngo amahera y'abene gihugu abaramire. Yego baza kubona ingwara ukayibona. Ico gihe naragiye ndabwira umukuru w'igihugu, none ko tuvuga ngo kwegereza ubutegetsi abene gihugu buzobegera gute ko mbona abashikiranganje bavyase. Ndabimusigurira ngo ngo burya nivyo bijanye nivyo ntiyego kugera ngirire note bisigurira neza, canamugirira note ndayimushira. Hari abantu bazi ngo umushikiranganje ntashobora kugirira note umukuru w'igihugu, arayimugirira neza kugira ngo yéclaire la politique. Kuko bavuga bati le gouvernement met en œuvre la politique de l'État telle que définie par le président de la République. C'est-à-dire, président c'est la définition des politiques, les ministres c'est la mise en œuvre des politiques. Umuministre rashobora kuvuga ati ngira ndamurungikire note kuri iyi politique ndamwereke neza ingene bitonze, ndabimuhaye aca bigira gwiwe. Niho conseil des ministres agiye kwemera ya politique ya décentralisation. Hanyuma duhejeje hariho mperekeza murabizi, hacabaho fonike byose nari nahejeje amatexte yose do mise en œuvre ya politique. Hashitse fonike hariho wasanutse mu bashikiranganje ngo nivyo nari nategereye biciye bipfa kubera iki yumvise ko amahera aragiye, ngo nivyo nari nategereye ngo biciye bigenda.
umva ntitwigira twumva ko ari la chose publique. Twebwe nk'ubu tuvuga tuti utugire de concentration, umuministre hari hamubereye kure, hari yijisho giwe riza kwegize kita politike mu ntara. None hari ministere nimwe idakorera mu ntara gayemwe. None ni igiki wokora ukikorera mu ijuru? Uteza wikorera ahantu yitwa mu ntara naka, muri commune naka, ku mutumba naka. None ni igiki kubujije yo kujya muntu mubwira utisha wewe uri hagufi, ibi bintu urabona bizokorerwa muri rya commune, ni wewe uri agapeti ministre, uri ijisho ryaje ne uzoserukira biriko birakogwa. Reka tuze turabitegera ni ibinyene vyitwa bonne gouvernance, la bonne gestion de la chose publique. Hanyuma hagacaza decentralisation, umwene gihugu ikomine kiraza kuja kuyiha ivyo idakeneye. Ikomine wasanga ifise amashuri akwiye, wewe ugacuvuga ngo urumva ngo zokubaka amashure ngo mwikomini barifise, nabo bikenereye iki? Bikenereye aka centre de santé. Ifo ko mwikomine ari bo nyene berekana ibikwiye gukogwa, hanyuma bigakogwa. Muguvuze decentralisation, abantu nibumva bashaka abantu bagende mugamahera gume hariya. Genda azi uko iyo ministre muriko muranigana murazoraba ngo iyi mission iziwanze. Wibaza ko ari iyo mission ushaka. Nigikoko ushaka. Ihera ari yakomanye. Yinza ndabivuga kugira mwumve ko ndabizi. Uratwara urugero mission tukwima amahera tura. Ya leta y'igihugu mu bisanzwe akwiye kuja muri l'essentiel. Nk'ubu tugafata imishahara tukavuga tuti iyi ni frais de fonctionnement de l'État. Tugaharura ama ordinateur, irangi rya photocopieuse sawa, fonctionnement. Nuvuga ibintu byose administratif ngaya mahera yavyo. Hanyuma rero ayasigaye nayo nayiterambere. Iterambere ni iki? Mwene gihugu arakeneye yuko yimbura vyinshi, harakwiye fertilizer, harakwiye yuko imbuto ziba zirobanuye. Aya mahera muri laboratoire ya izabu hari akantu kabuze, tugure kajya kantu kugira ngo izabikore. Umunsi twovyumva ivyo, je ndabizi yuko ntituzosubira kuronka aho twiba. Tuzoyiba gute kandi ikigwa kidakoguzwe tuzoca tugufata. Budget programme abari pour budget programme banganiki muga nk'ubundi babwiye ngo abari pour budget programme hamwe se mwaduza intoki mugageze pratique ntimushobora. Kubera iki? Wavuze kuzokora iki n'amahera yacu ariho kidakozwe turagufata. Je hari akarorero kamwe kandi finance wewe butiratasho murazi ko ndabisoma wewe uranze. Iyumvire turiko turavuga tuturero ni budget programme. Aya mahera agiye gukora iki? Ayagiye gukora iki? Ayagiye gukora iki? Ico gihe turiko turabirondera. Twasanze hari muri 2022 aho twatagura tuza tubona ngo construction ntare house. Ibintu yinjiye muri 2018. Kubera iki muri finance bagira copy kore. Oya, ubu nituvuga tuti twakoze iki vi. Twakoze iki vi. Aya mahera yahora ari kuri iki. Ubu duce tuyashira kuri iki. Iki icaheze. Nk'ubu ministeri yose ikabona iti jewe tubanze dukora iki tugikure mu nzira. Ukavuga uti vi. Jewe ivyo nari nkeneye nk'ubu justice akavuga ati nari nkeneye yuko haba ama ordinateur twarayaguze birakwiye. Mbe murazajya kwa ama ordinateur justice keneye burya ngahariho muri iki gihugu. Ni mauvaise gestion. Uraza ama ordinateur yicaye mu ministere atari kwarakora kadakomeye. Murazigena ngana. Muguzi ubona uwundi mwaka ngo asha ordinateur. None ntihari. Yarayiguze. Tuvuze ngo dukurikirana amahera agiye kugura iki? Ubuzi ico yaguze ucufata. Ministre wa finance akiri muri best yari umumenja ashaka kuba ministre. Cyane muri finance. Kubera iki? Ikintu kiwe twavuze gusa tuti tuze turabona amahera agiye gukora iki? Urumva ufise ordinateur we waranditse ni copy kore. Asha ordinateur. Uwo mwaka waguze ordinateur no mwaka uzugumugura no mwaka ukurikira ugumugura. Twebwe rero duce tuvuga urumva ushatse urareka kuyigura ugacuva ko wayiguze. Aya mahera ukaba yariye.
mugabije programme amahera agiye gukora iki dutegeza kukibona yo ivyo bintu Neva azanye ni bibi natwe turiko turondera bonne gestion de la chose publique mbona mwacereje mwese hamwe wese ariko ayitora ikosa afise abo muri societe civile murahiriwe muriko muravyumva amakosa dufise mwahora nimwe mugatwagiriza muzi ko natwe tutayiyagiriza abamaze kuronka wo mutima w'ubuntu amakosa dukora barayazi kandi barayihanganira societe civile biziti bijya bigabo bigariye kuri ibintu vyacu reka dukoma induru oyi bunanje ndimwo nico turabwira nti tugire comité mixte tuze turevariwa na musitanira ariye bica bimenyekana umukuru w'umutumba areganije umuntu nica bimenyekana hari igiturire burya muzi ko igiturire rero hari igiturire mutabona abantu none nk'igiturire citwa igipfukamunwa si igiturire igipfukamunwa kiratangwa mwebwe societe civile niwe ba mbere muri igiturire igipfukamunwa jewe hariho akantu ngira nigirire yo basha ntibahava bandenosaga basha canguha kugira ngo ntumvuge wava ndenosa societe civile barayiha umusaseredoti bavuga ngo natwehebwe yo hajya musitara guhamagara akaguha karengwe ariko arakugura mu bwenge kugira ngo niyacumura ucuvuga musitara acavuga yuko ryarengwe yampa ni murajya amahera ucavuga aya musitara ne murekeje musitara nabonye ari mwiza basha musitara sizi cyo mu muhora nawe yaguhaye igifukamurwa kuri kaya karengwe n'akabrojete